Fraternellement, je vous salue tous. Je uburyo vous souhaite tous la bienvenue au nom du bw'abavukanyi Seigneur. ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami Yesu Kristo mbifurije kaze mu izina ry'umwami bene data bose n'abashiki bacu Aujourd'hui, c'est tari après-midi. hano ku muhingamo bakaba ari hano ku mugoroba mwiyumve neza mwiyumve ko muri muhira Et que Dieu puisse vous bénir. mana ibahezagire mwese mu buryo bw'inkomezi ibahezagire mwese Encore beaucoup de turafise salutations indamukanyo de ceux nyinshi qui ne pouvaient pas mu venir. batashoboye kuza hariho Tout un nombre benshi qui, de frères et sœurs, bene data n'abashiki bacu baramutanze indamukanyo bari bifuje kuba hano quoi qu'auraient été les raisons ariko ntibyakunze rero turabona hano de langue bene française data n'abashiki bacu bavuga igifaransa imana ibahezagire mu buryo budasanzwe nimba mugomba kuririmba murashaka kuririmba indirimbo mu gifaransa Vous pouvez tous si très bien chanter. mwese murashobora kuririmba mwene data bareririye ari Les amis de vieille date. ni mugenzi wa kera na mwene data kufere mwene data Jackson mwene data wiriyo Je le ndamubona yego nawe imana iguhezagire imana ibahezagire mwene data Frank yabivuze mu gifaransa uko bimeze kose abari hano bose Nous nous souhaitons à tous les twese twifurije umugisha w'imana mbega mwe murashobora kubivuga gusa n'umutima wanyu wose uti imana iguhezagire imana iguhezagire ibyo turagomba kubyiyumvira by'ukuri bivuye mu mutima hanyuma la bénédiction umugisha que nous souhaitons uwo twifurije aux autres abandi puissamment ucugaruka kuri twebwe niko bimeze uko niko bimeze c'est de tout notre nimba n'umutima wacu wose duhezagira abandi natwe tuca duhabwa umugisha n'umutima w'imana umwami abahezagire Aujourd'hui, no munsi le- dufise ingaburo y'umwami hanyuma le lavage des pieds. y'uko twozanye ibirenge ku wa gatanu bita ku wa gatanu wera Le Pâques ku ipasika ni umunsi udasanzwe seulement si gusa jour en nk'umunsi soi, usanzwe ariko pour ce qui s'est ku passé byabaye kuri là-bas. twebwe hariya Notre Seigneur, umwami wacu à Golgotha, il a agiye fini le souper. igorogota yakoze ingaburo n'abiwe hanyuma baca baramuhemukira Il a entrepris son chemin. yaciye afata urugendo rwiwe aja igorogota igetsemane ibyo Tant birabangabanganye que nous sommes ici sur terre igihe cyose tukiri hano ku isi et attendons le turindiriye ukugaruka k'umwami nous voulons toujours turagomba ko iminsi yose mu ngaburo ce y'umwami qui vraiment s'est passé pour nous. wishyira imbere mu maso ibyabaye ku bwacu Très clairement dans le ndabivuze mu buryo bufoboye mu ngaburo y'umwami nta mbabazi z'ibyaha ziriyo imbabazi z'ibyaha byabaye igihe umwagazi w'imana quand la nuit du igihe umwagazi w'imana igihe amaraso y'umwagazi yaseseka igorogota ariko ku bw'ingaburo les souffrances imibabaro n'urupfu rwa yesu kirisito nous est représenté devant les tubibona imbere y'amaso yacu et ce souper que nous iyo rero niyo ngaburo dufata nk'icibutso nous le prenons et turayifata nous annonçons hama tugatangaza urupfu rwiwe gushika hazogarukira gutyo rero hamwe nawe mu bwami bwiwe tuzogira iyo ngaburo hariya azoba ariyo ngaburo ihambaye nini yigeze kubaho mu byabayeho zose harahiriwe kandi n'abera abatumiwe ubwo bukwe je voudrais tous vous revoir nagomba mwese ko nzobabona hariya mu gihe c'ubwo bukwe bunini cyane mu bwiza igihe umukwe w'ubugingo bwacu azoha ingabo azogaburira umugeni wiwe kera yavuze ngo narifuje cyane gusangira namwe no pasika 22 verset 15 Luka 22:15 ndizera yuko kuno mugoroba ainsi sans tension ataruhagarara atagushavura ataguhagarika umutima nous devons nous consacrer turashaka kwiyegurira imana burundu twiyugururire we twakire mu biganza byiwe ibyo yaduteguriye gucungurwa si ikintu cyo kuranda umutsi icyo turonka mu biganza dukura mu biganza by'imana tunigana n'impano tuhabwa n'imana niyatanzwe ni
icyo uwizera aronka kubwo kwizera icyo dukeneye gusa ni ukurishimira umwami. turabona ko mu isezerano rya kera kubw'amaraso yaseseka Imana yatanze impongano ukorera abantu bashobora kumwegera, ariko rero abo yari umuherezi mukuru rimwe ku mwaka yashobora kuja mu nyonga y'Imana amaraso amaze gusukwa akazana ku gicaniro, ayo maraso akagenda inyuma y'igihuzu akavugana n'Imana akabona ubwiza bw'Imana. Amaraso yarasesetse, ugusubizwa hamwe n'Imana byarabaye, igihuzu caratabutse, turashobora kwinjira. Ibyo tubitahure, ibyo byarabaye ku bwacu. rimwe na rimwe dukeneye ubuzima burebure kugira batahure iby'Imana yaduhaye. Mu by'ukuri nagomba kuririmba, ariko umwanya urihuta cyane kuko dufise ibyo bibiri, ingaburo hanyuma no kozanya ibirenge. Kuri abo ku gice cya kabiri ari gishasha, turaza gusoma ijambo ry'Imana mu Kuvayo igice cya 12 nicyo nifuza gusoma. Kuvayo 12 guhera ku murongo wa 12 gushika kuri 14. Kuvayo 12. Je passerai cette nuit-là par le pays d'Égypte et je frapperai de mort tous les kuko muri iryo joro nyene nzoca mu gihugu ca Egiputa ngica abana bose b'imfura bo mu gihugu ca Egiputa, uhereye ku muntu no ku gitunzwe, kandi imana z'abanyegiputa zose amateka nziciriye ko zose nzoyashitsa nduhoraho. Ayo maraso azobabera ikimenyetso ku mazu murimwo. Nanjye aho nzobona ayo maraso nzobarengana, nta cago kizobaza ko ngo kibarandure igihe nzotera igihugu ca Egiputa. Kandi uwo munsi uzubabere umunsi w'icibutso, muze muwugire umunsi mukuru wanje uhoraho. Uko ibihe by'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana, muze mwame muwugira mukuru, kibe icagezwe c'intahava. Turagomba gusenga. Data wo mu ijuru, twegereye ingaburo, ndafise mu mutima yuko bose umwe wese afate by'ukuri ku mugabane w'ingaburo. Ntihagire umuntu n'umwe asuzugura amaraso yawe, ntihagire umuntu n'umwe yoca iruhande imibabaro yawe, ariko umwe wese mu kwizera abone umwagazi w'Imana n'amaraso yasesetse, amaraso yamenetse. Twese dutahure ko ibyo byabaye ku bwacu, ku bwanje, ku bw'umwe wese mu ruhande rw'iwe. Mwami, ubu tuje munsi y'uburinzi bw'amaraso y'umwagazi, tubizi, turemereye kuzura n'Imana n'imbabazi mu kwizera byuzuye. Mwami, turagusabye utugire ababereye kugira umugabane ku ngaburo yera, uduhe umugisha ku ijambo ryawe kandi no ku ngaburo. Turagushimiye n'umutima wacu wose ku bw'ibyo, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Urashobora kwicara.
sinizera yuko avant un souper auparavant, nari bwigere nkogwa ko ku ngaburo à souligner ngo avec mvuge l'importance cyane nshimike ce qui s'est vraiment ku by'ukuri passé ku pour nous, byabaye ku bwacu pour que personne de kugira ngo ntihagire umuntu par fausse modestie ou ku buryo par yokwicisha mépris bugufi cyangwa ngo asuzugure laisse passer le yoreka souper ingaburo ikarengana sans le prendre. atayifasheko ariko twebwe twese En regardant à Dieu, turabe ku mana trouvons la paix tubone amahoro ku bugingo bwacu et pouvons dans le repos, dans la kandi mu tranquillité, gutekana dans la sainteté devant notre mu Dieu, kwera imbere y'imana yacu en recevant de tout notre iyo cœur, twakiriye n'umutima wacu wose ce qu'il a fait pour nous. ibyo yakoze ku bwacu Prendre part au- tugire umugabane ku ngaburo Ici, hano il est dit, haravuzwe le sang sera un signe en amaraso kizoba ikimenyetso ku mazu yanyu ayo muzoba murimwo votre faveur. ku mahirwe yanyu Car kuko ninabona amaraso asuye gusoma umurongo wa 13 nzorengana atajacago kibajeko alors que le Seigneur mu gihe umwami faisait entrer en vigueur le Nouveau Testament, yashiraho isezerano rishasha yaravuze ati aya ni amaraso isezerano rishasha mu maraso yanje la nouvelle alliance isezerano rishasha est rentrée en vigueur ryinjiye mu nkomezi kubw'amaraso y'umwagazi en tant comme un testament nk'isezerano ry'imana ku bwoko bw'imana et tel que kandi le nk'uko peuple ubwoko d'Israël, bwa isirayeli dans les maisons mu étaient mazu sous bari le munsi sang y'amaraso y'umwagazi appliqué sur yari yashyizwe ku bishima ry'ahango maze marayika n'uburakari bwiwe bwose umuranduzi ntiyari afise uburenganzira bwo kurandura kuko bwari itegeko ry'imana niho amaraso yari yashizeho ngo akingire abisirayeli abana b'ifura muri isirayeli b'abana b'abisirayeli que la colère du diable soit uburake bw'umugwanizi naho bwaba buboneka ibyo ntibituraba uno munsi turi munsi y'amaraso munsi y'amaraso y'isezerano rishaje avec cela kandi hamwe n'ibyo turi munsi y'uburinzi bw'imana amen ni kubw'ubumahirwe yacu umugwanizi yatakaje uburenganzira bwose kuri twebwe amen uko niko bimeze et là nous n'avons pas besoin de aho quoi que ce soit. ntidukeneye kumva icyo ari cyo cyose oya tugomba kwizera gusa hariho abantu benshi bagomba kuko bumva yuko hari umuriro mu mugongo ayo ntacyo bipfana no kwizera ukwizera est ancré dans la parole gushingiye mu ijambo ry'imana mu byo imana yavuze nicyo gituma biguma bishikana et qu'est-ce qui se passe quand ils sont plus là? bimeze gute iyo ataco wumvaho biba bimeze gute woca uhagarara he oya Dieu et la imana parole de Dieu. n'ijambo ry'imana birabereye ko tubyizeye umwami ntiyigeze avuga ikintu na kimwe Ce n'est pas vrai. kitari cy'ukuri Nous voulons aujourd'hui uno munsi turaza mu kwizera comme une leçon divine ni nk'inyigisho y'imana canke inyigisho y'imana kugira twakire ihanga ryo mu isezerano rishasha rihagaze munsi y'amaraso y'isezerano rishasha kubw'amahirwe yabo amaraso niyo adukingira umugwanizi doit passer ateza kurengana et perd tout droit sur nous. atakaza uburenganzira bwose kuri twebwe nta na kimwe afise ngo agire niyo nyigisho dukura kuri uno murongo kandi haranditswe ngo uwo munsi uzobabere icibutso mukore kubwo uhoraho nk'icibutso ndizera yuko tuvuga umunsi mukuru w'ingabo umunsi mukuru w'ingabo ni umunsi mukuru ni ukuvuga mu gutinya imana mu kwera mu nyonga yiwe mu kumenya yuko nk'icibutso ibyabaye ku bwacu ntihagire umuntu n'umwe agomba hamwe n'umutima wo gukekeranya agomba kubandanya aturubitswe
par le doute. no Non, l'affliction gukekeranya oya est pour les Égyptiens qui sont dans l'incrédulité. Car si guturubikwa nuko abanyegiputa kuko bari mu kutizera nibo ibyago byakubita ibyago ntibyashikiye abari munsi y'amaraso ariko byakubita abanyegiputa ceux qui étaient incrédules. abari batizeye batari bagira amasezerano ariko ubwoko bw'Imana Le Seigneur leur a umwami yabasezeraniye et umugisha cette bénédiction. kandi uwo mugisha w'Imana turagomba ko mu kwizera no musi tuwakira Et c'est peut-être la raison nicyo gituma que nous nous plaçons twishira sous le fondement de la foi munsi de sa sainte y'urufatiro rwo et précieuse parole. kwizera ijambo ry'iwe ryera ry'igiciro mu kuvayo Chapitre 24, 24 Exode, chapitre, kuvayo 24 il nous est montré twerekwa que tout le peuple yuko ubwoko bwose fut aspergé du sang bwamijwe et aussi amaraso du livre de l'Alliance. kandi n'igitabo cy'isezerano hano Dans turasoma Exode, mu kuvayo chapitre 24, à 24 partir, guhera ku murongo wa 6 Moïse prit la mose moitié yabira du sang igice ca kabiri c'amaraso qu'il mit dans des bassins agisuka mu nzavya ikindi naco akimija ku gicaniro il prit araheza yabira igitabo c'isezerano le lut en présence agisomera abantu ils dirent baramubarira nous ferons tout ce que bati l'Éternel a ibyo dit, uhoraho avuze byose tuzobikora nous obéirons. kandi tuzovyumvira maze mose yabira ya maraso ayamija abantu En disant, arababarira ati ngayo voici amaraso le sang de y'isezerano l'alliance uhoraho asezeranye namwe a fait avec kuko ayo majambo yose ari sur toutes ces paroles, amen selon toutes ces paroles. Tout a été placé sur le byose sang. byashyizwe munsi y'amaraso L'autel, gicaniro le livre de Dieu, igitabo c'imana le peuple de Dieu, ubwoko bw'imana parce que tout kuko allait ensemble byose byagenda bijanye et formait toute l'alliance. kandi byagira isezerano niko bimeze no mu isezerano rishasha Le sang, le amaraso livre de igitabo l'alliance, c'isezerano et ubwoko ensuite bw'isezerano le sang de l'alliance. hanyuma amaraso y'isezerano le peuple de l'alliance, tout va ubwoko ensemble. bw'isezerano byose bigenda bijanye Formons cette tugize unité divine ce ubwo soir. bumwe bw'imana kuno mugoroba tukishyira mu kwizera Sous munsi le sang de l'alliance. y'amaraso y'isezerano Et croyons twizere chaque promesse isezerano ryose qui a été scellée iryashyizwe ko ikimenyetso n'amaraso kuko umwami yavuze ati aya iri ni isezerano rishasha mu maraso yanjye mbega murashobora gukurikira gushika muri kano kanya ko atari abantu bari hanze y'ibyo bintu des étrangers maintenant abanyamahanga ko twacunguwe n'imana et pris dans son alliance. kandi twashyizwe mu isezerano ryayo maze tukaba Sous la protection turi du sang. munsi y'uburinzi bw'amaraso Le sang amaraso répandu en notre faveur. yasutswe ku bw'amahirwe yacu ibindi byanditswe byera byinshi mu isezerano rishasha turahera mu baheburayo icenda baheburayo igice c'icenda Hébreux chapitre 9, nous lisons ici. baheburayo icenda turasoma hano guhera ku murongo wa 14 Hébreux chapitre 9, baheburayo icenda verset 14. umurongo wa 14 Combien plus le sang du Christ, qui par la vertu de mbega l'Esprit amaraso ya kristo uwo yitanze ku mana atagira agasembwa abitewe na mpwemu uhoraho ntazorushiriza guhumanura imitima yanyu mu bikorwa by'impfagusa biyivemo kugira ngo mubone ingene mukorera imana nzima la mort doit urupfu être éliminée rugomba guvanwaho que la vie kugira ngo ubuzima s'épanouisse. bushobore Et nous avons le gusesekara choix.
dufise guhitamo de demeurer dans yo l'incrédulité et kuguma dans le mu doute, kutizera et no mu rester dans la mort gukekeranya spirituelle, tukaguma mu dans rupfu la rw'imwemu foi, canke mu kwizera demeurer dans la foi et tukaguma mu spirituellement, kwizera mu buryo bw'imwemu passer à la vie nouvelle. tukinjira mu bugingo bushasha. Yesu umwami wacu yavuze kera ati nimutizera Que je le suis. yuko ndiwe muzopfira mu byaha byanyu. Mais donc, il Ariko n'en est pas responsable. si wowe bibazwa, Nous en sommes ni responsables. twe bibazwa, C'est ta faute, ni ma faute. ikosa ryawe, ni ikosa ryanje. L'homme ne meurt pas Umuntu parce qu'il a ntapfa kubera yakoze icaha, umuntu apfa mu buryo bw'imwemu parce qu'il a kuko atemeye imbabazi z'ivyaha vyiwe. C'est ça l'évangile. Ubwo nibwo butumwa bwiza. L'évangile ne consiste Ubutumwa pas bwiza à si ce que ukuvuga nous ayons yuko péché. twaba twakoze ivyaha, C'est ce que la loi nous a donné. ico nico twahawe n'icagezwe. Dieu nous en a convaincus Imana yabitwemeje par toutes les mu ordonnances et les commandements. mategeko yose n'amabwirizwa, ariko ubutumwa bwiza Est la bonne nouvelle. ni inkuru Le message nziza, de joie. ni inkuru y'umunezero ko Imana yatugiriye ubuntu. Haleluya! Et ça, Ivyo navyo dans la foi, mu l'accepter. kwizera turashobora kuvyakira. Dans Hébreu, Abaheburayo au chapitre 7, il est mu écrit, gice c'indwi haranditswe à partir du verset 21, guhera ku murongo wa 21. Hébreu Abaheburayo 7, indwi du verset 21. umurongo wa 21. Car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, mais Jésus Abalewi bo bahawe ubuherezi atandahiro, ariko iyabuhaye uyo yararahiye imubwira iti uhoraho ararahiye ntazokwicuza, atura umuherezi ibihe bidashira selon l'ordre mu de buryo bwa Melchisedec. Melikisedeki. Jésus est par cela même uko niko Yesu yabaye umwishinzi w'isezerano riruta rya rindi. Jésus Yesu a pris en charge yabaye umwishinzi. Nta muntu yo kwishinga kuko yotaha agatwikiwe, ariko hano umwami ubwiwe qui a apparu niwe yaserutse en se portant garant, arishinga, donné le moyen de la garantie. atanga mbere n'ingwati, aritanga. Ibyo ntibishobora kunanirwa. Umuntu arashobora kunanirwa iyo yishinze, ariko asimana. Aha rero n'Imana biraba, nico gituma tubyizera n'umutima wacu wose. De ne pas le croire. Kutabyizera ni icaha. Qu'est-ce que frère Branham? Mwene data Branham yavuze kenshi iki: Le péché icaha de ni l'incrédulité ukutizera, nous rend la vie difficile. bitunaniza mu buzima. Nico gituma Que Dieu aujourd'hui Imana uno munsi produire en nous par sa parole igomba muri twebwe gutanga ijambo ryayo, maze ukwizera kuzima kwa Bibiliya gushingiye mu ijambo ry'Imana créé en nous. ibireme muri twebwe, Pour que les kugira ngo puissances de Satan imiyaga ikomeye y'umugwanyi Satani ntitunyiganyize, kuko va jusqu'à derrière le voile. dushingiye mu C'est révélé à nous. hakurya y'igihuza aho umwami Imana yatwishuriye. Nous ne tournons pas autour de nous. dans les parvis. ntituzunguruka twebwe imbere ngo twirabe, oya, kandi igihe cyose ntitugomba Nous tournons autour kuguma de nous. twizunguruka ko ahantu ahera ngo turabe ibintu, oya. Twatahuye yuko igihuza catabutse kugira ngo dushobore kwinjira dushika ahera hahera mu nyonga h'Imana ubwayo bariho duseruka. Et que Maze vous pourriez dire, mais mushobora kuvuga muti wowe nindabereye, oya jewe sindabereye, nawe ntubereye. mais c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas Ariko ibyo si byo ari ibyo tuvuga. Il y en a un Hariho umwe qui était digne yarabereye, et qui, pour tous ceux qui kandi étaient dignes, ku bantu bose batabereye yarigiye mu guho. et j'aurais honte Nogira isoni si je n'accepte, ntemeye si je méprisais hamwe no suzugura grande œuvre de la icyo rédemption de Dieu. gikorwa gihambaye cyo kuducungura c'Imana, nkagiterera ku ruhande, nkaca nirabako, nkaca mvuga nti mwami simbereye je sinshobora kuza. Oya, we yaraje, si ikibazo. Et il est venu dans la brèche. We yaraje Il est venu dans la brèche yiterera du voile, mu dans cuho. le temple. Igihuzu mu rusengero caratabutse kuva hejuru gushika hasi. Inauguré. Inzira yaraciwe iridegembya, si inyigisho, si ubumenyi, Non par le sang. oya, ahubwo yaciwe n'amaraso. Et nous nous approchons de Dieu. Tukegera Imana uno munsi ku bw'amaraso, kuko ni ku bw'amaraso Imana yatwegereye.
igorogota niho byabereye ibyo. Ni kangahe tukunze kubivuga? Ni gusa aho Imana yahuriye n'abantu niho dushobora guhurira n'Imana. Ntukeneye kurondera kenshi, ariko ni ukuza gusa kuri Yesu Kristo, kuko Imana yari muri Kristo ikiyuzuza n'isi. Amen. Hano dufise ijambo ryiza cyane mu Baefeso, irindi mu Bafilipi. Muri Filipi igice cya kabiri ndasoma imirongo ya mbere. Abafilipi kabiri umurongo wa mbere. Abafilipi kabiri umurongo wa mbere. Nuko namba hari ukuremeshwa muri Kristo, namba hari ukwirugwa kuva mu rukundo, namba hari ugusangira mpemu, namba hari imbabazi n'ikigongwe, muzuze umunezero wanje muhwanije imitima, musangira urukundo rumwe, muhuje umutima n'inama. Muhuje umutima n'inama. Ndizera yuko ibi byagomba kandi kuba muri twebwe. Dufite intumbero imwe. Iyo ntumbero nyine niyo Pawulo yandikira Abafilipi ati erega sindagishikira canke ngo namaze gushikira kuba gahore, sindashikira intumbero canke kuba gahore. Oya, ndabifise imbere y'amaso yanje kugira ndabishikire. Mu buzima bwacu bw'abizeye ntitugenda ata ntumbero, ntitugenda nk'abatagira intumbero mu maso. Oya, twaronse intumbero duhawe n'Imana, maze muri uko guhiganwa mu buryo bw'impwemu turagomba kwiyambura ibyo byose byo turemera, maze tutaremerewe n'ikintu na kimwe dushobore gukurikira umwami hamwe n'ingingo ishikamye ku bw'ubuntu bwiwe, dushikire ku ntumbero. Uko niko Pawulo avyandika mu Bikorinto mu byerekeye guhiganwa mu Bikorinto no gushikira ku ntumbero. Abibwira Timoteyo, gushikira ku ntumbero abibwira Timoteyo ngo uhiganwa ntahabwa igitsibo iyo atahiganywe nk'uko amategeko avuga. Timoteyo 2:5. N'uwiruka yiruke mu buryo ahabwa igitsibo. Murazi mu higanwa, iyo bahiganwa mu buryo bw'umubiri, uwa mbere bamuha igitsibo cy'izahabu, uwa kabiri feza, uwa gatatu umuringa. Abandi batakaje bararaba bagashavura. Ariko aha twese twiruka neza, Imana idufashije turashobora gutera intambwe tugafashanya bamwe n'abandi. Nimba hari umuntu ari imbere yacu ntidukeneye kumurira umusaya, ariko dusaba Imana gusa iduha inkomezi kugira ngo tuhiganwe cyane muri uko guhiganwa, maze twese hamwe dushikiye ku ntumbero. Iyo dukora ingaburo y'umwami tuba turi kumwe n'umwami ku mbabazi, ku gucungurwa, ku rukundo, kuzura n'Imana, ku buntu, kuzura n'Imana ku bintu byose Imana yaduhaye muri Kristo. Kenshi dukunze gushimika urukundo rw'umuntu ntirushobora kwihanganira ibigeragezo. Hari ibigeragezo byinshi, aho rero urukundo rw'umuntu ruca rupfa. Ariko urukundo rw'Imana rwasutswe mu mitima yacu na mpemu yera, amen, ntirupfa. Mu bigeragezo uko byaba bimeze kose ntigwiyumvira ikibi, uruharira byose, rwizera byose, rwihanganira byose, twikira byose. Niryo tandukaniro rinini, ntirushavura. Urukundo rw'umuntu ruvana n'ibihe, mbere rimwe na rimwe ibihe bituma tuba uko turi, ariko urukundo rw'Imana ruri hejuru ya byose. Urukundo rw'Imana ntiruzopfa. Si ibyo wowe nawe jewe dushobora gutanga, ni ibyo twakiriye duhawe n'Imana, biraboneka, abandi bose barabibona mu buzima bwacu bw'abizera nk'icamwa ca mpemu.
kandi communion divine ubwo de bumwe l'esprit. bw'imana Ça, muri c'est une mpemu communion, une vraie communion. ubwo nibwo bumwe La communion de ceux qui sont bw'ukuri du même esprit. ubumwe bw'abasangiye Mais pas les mpemu sentiments d'un homme. atari ibyiyumviro L'esprit d'un by'umuntu homme. ibyiyumviro by'umuntu Paul oya l'écrit pawulo nk'uko abyandika ici. hano Philippiens 2 verset 5. muri Que le filipi même kabiri esprit habite en vous gatanu tous. Comme mugire wa il était mutima dans muri Christ. mwebwe wari muri kristo yesu Si nous, chacun de nous, nous avons nimba les umwe wese dufise wa mutima wari muri avons aussi kristo le même esprit qui était en Christ. twarose Nous wa avons le mutima même wari esprit. muri kristo Et c'est aho rero pensée. ni cya cyumviro kimwe C'est la pensée de Dieu, le même ni sentiment. icyumviro Les sentiments cy'imana de Dieu. ibyumviro by'imana L'esprit de Dieu. Alors, mwe mu b'imana aho rero tuba dufatanije tuba tugize duhuje umutima umwe dufise intumbero imwe ijambo rimwe dans la mu communion de bumwe l'esprit, bwa mpemu turashobora kubaho rero maze muri uko gusangira mpemu comble aussi les différences hagaca de connaissance. huzuzwa itandukaniro Elle ne ry'ubumenyi périt même pas là. mbere Les différences de connaissance, là où ntibitakarira hajya kumenya ko umuntu kuri oya uko gusangira mpemu ntigupfa ubumwe bwa mpemu butegerezwa kuzigamwa uko bimeze kose mbere no mu bintu by'umubiri hamwe twogira ibyiyumviro bitandukanye ibyiyumviro biriya na biriya bikaba bigenda mu nzira zitandukanye ibyo ntacyo bipfanye n'iby'imana yakoze muri wowe no muri jewe yaba twashobora gutahura ibyo bintu kugira ngo twemere yuko umugisha w'imana tuwakwa kubera gusa ibintu by'umubiri byatwitambitse mu nzira yaba twashobora gutahura ibyo yuko imana n'iby'imana biri hejuru y'iby'umubiri ibyo nitwabishozwa n'imana tukibohora ku mubiri tukinjira mu by'impemu maze tukaba mu kwidegembya kw'abana b'imana bakundwa imana uno munsi iragomba gukora ibihambaye muri twebwe twese iragomba kuduhishurira gorogota ku bwa mpemu yera mu musobanuro yayo yose y'ibwina ukundi gusha aho rero ingaburo yacu kiba umugisha munini cyane tuzoba dufatanije bamwe n'abandi mu rukundo rw'ibyina kuko ni mu rukundo rw'imana nta na kimwe kibuzemo haba harimo ugusangira mpemu hari ukwirugwa hari ugutegwa intege mu rukundo hari ugutahurana hari ukwizera hari ibyizigiro hariyo urukundo hariyo byose iby'imana yaduhaye muri yesu kirisito umwami wacu ariko ibintu by'umubiri yaba ibibazo nibyo byanyoshe rwa rubuto rw'imana ntibyagwemereye ko rukura nk'uko umwami yavuga ngo mwiyubare mwebwe ubwanyu imitima yanyu ntiremerwe no kurya no kunywa nimwitware ko iby'ubugingo uwo munsi ntuze kuri mwebwe nk'igiturumbuka rimwe na rimwe ntitugaba kandi tukigira inyagano z'ibihe hanyuma tukaca twibabaza tukidodomba imbere y'imana n'abantu bose kandi ari twebwe twagiye twijanye mu mutego nubwo biri uko twebwe ubwacu ni twebwe turegwa ibyo bintu ni twe byereka ariko nitwaza mu nyonga y'imana ikibazo cyo gucigwa ku iteka kiraheze imana ntiravugana n'umuntu ivuga ngo byateza kuba bimeze gute byoguma gusa ivuga ngo mukobwa wanje muhungu wanje ibyaha byawe urabihariwe ntugende ukire byose biraheze byose byari bifoboye tutabure ko igorogota byose byabaye bifoboye twebwe abantu turagomba gutomora ibintu uko tugomba gusobanura ibintu niko mwiza winjiramo n'akaga ariko iyo dutahuwe yuko imana yatanze ugufoboka kw'ibintu byose muri rusange ibihe bidashira kuri byose atari akantu ko hejuru oya mu maraso y'umwagazi turega carahanaguwe umwami yabambwe ku musaraba maze amaraso araseseka ubu rero turi ubwoko bw'imana munsi y'amaraso turi dufise igitabo c'isezerano kiri hejuru ku bw'icubahiro cacu hano
amasezerano yacu nihari. Aha niho hari ubushizi bw'amanga bwacu muri kino gitabo cy'isezerano. Imana yatubwiye icyabaye ku bwacu igorogota nitwabyizera, nicyo gituma turi munsi y'amaraso y'isezerano rishaje. Umwansi ntashobora gukora ku bugingo bwacu, arashobora gusanga ngo ibindi byose iruhande yacu, ibyo ntacyo bidukoraho, ariko ubugingo bwacu ntashobora kubukoraho. Umwami yamenye amaraso ku bwacu, turi munsi y'ugusukwa kw'amaraso y'umwagazi. Nimba kera ibyo byari bikwiye yuko amaraso y'umwagazi yashobora gukoreshwa maze Satani umumarayika wo kurimbura n'uburake bwiwe atacu yashobora gukora, mbega si cyane amaraso y'umwagazi w'Imana azoturinda akaba ikidukingira nitwabyakira mu kwizera. Kera Isirayeli yakoze mu kwizera. Ntibabajije Mose ngo kubera iki bigomba kumera gutyo tuteza gusiga amaraso, cyangwa bakababwira Aroni ngo ntibyari kuba byiza dukoze uko. Oya, Imana yari yatanze itegeko, yari yafashe ingingo yategerezwa mu kwizera bateza kumvira, kandi ni ngaho haba harimwo umugisha w'Imana. Cyo kimwe dukora umunsi mukuru w'ingabo y'Umwami nk'icibutso kw'ibyabaye ku musaraba igorogota ku bwacu. Ariko bene data na bashiki bacu, mukundwa bugingo, nimba icyabaye hajya ku bwawe nanje, nutashobora kwizera ibyo ukemera ko ari ibyawe na bene so na bashiki bawe, reka igikombe kibandanye. Ariko nimba ushobora kureka kwizera ko igorogota igikorwa cyo gucungura cyasohoye cyabayeho, fata ku gikombe, fata umuvinyo, fata umukate, fata igikombe, fata ingaburo, kandi wibuke yuko bene so bashiki bawe bose arabera imbere y'Imana, ko Imana yafoboye byose, ingorane zose. ni ukuvuga Imana yenyine ubwayo yavuze ngo ninabona amaraso nzoca ndengana ntabaranduye. Amen, ndabyizera ko Imana kuno mugoroba mu bugingo bwacu bw'ibyiza iragomba kwandika ibyo mu mitima yacu na mpemu wayo, ko ibintu byose bifoboye imbere yawe na mwene data mushiki wanjye. dutahure ico Golgota isobanura kuri twebwe. Mbega dukeneye imyaka ingahe ngo dutahure ibyo rimwe burundu, kugira ngo twese dukogwe ko, kugira ngo dutahure yuko ari igikorwa c'Imana ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, ntihagire wundi muntu yokwirata imbere y'ikiwe. Hano tuje ku ngaburo y'Umwami, turavuga mu guca bugufi umutima wacu tuti simbereye. Nabyibajije, je simbereye yo gufata ku ngaburo, ariko wewe wafashe ikibanza cyane, warapfuye ku bwanje, wamenya amaraso yawe, wangiriye ubuntu, ndakushimiye ku bw'ibyo. Ndafashe ku ngaburo kuko nemeye gucungurwa kuzuye ku bwanje na bene data na bashiki banje. Ndabyemeye ibyo ku bwanje na mwene data na mushiki wanje. Mbega ni kuri mwese na mwene data na mushiki wanje, kuri umwe wese. Ntihagire ikintu wowe ukirega urya ngo ariko ijambo ariko riri hehe? Oya, nta ariko ririho. Oya, kubera Imana yakunze isi itanga umwana wayo w'ikinege. Ariko biri hehe? Nta ariko biriho. Uwizera ibyo ntashobora gutunga urutoke mwene se na mushiki wacu. Gusa avuga ngo Imana yakunze abari mu isi ibaha umwana wayo w'ikinege, ngo umuntu wese amwizeye ntazopfe rubi, ariko aronka ubugingo budashira. Ubwo nibwo butumwa bwiza. Ubwo ni icyanditswe cy'izahabu muri Bibiliya, kuko bakunze kugikoresha mu Cyongereza, niko bakunze kubivuga ngo icyanditswe cy'izahabu. Turagomba rero kubona Golgota tuyishura uno munsi, dushobore gufata ku ngaburo y'Umwami
dans une autre, dans une autre assurance, mu bushizi bw'amanga convaincu dushize ubushizi bw'amanga ko icyaturega de la cyahanaguwe nouvelle alliance amaraso y'isezerano rishasha fut répandu yaramenywe ku bwoko bw'isezerano rishasha. et laisse-moi dire cela clairement. reka ndabivuge mu buryo bishoboye. Imana iyo itadushira muri iryo sezerano rishasha, iyo itabidushiramwo, nta na rimwe ibyo byokwigeze biba yuko amasezerano manini cyane ahambaye y'igiciro ayatanzwe mu ijambo ry'Imana muri kino gihe ntitwokwigeze tuyahishurirwa. Ninde Imana yahishuriye ukugomba kwayo? Ninde Imana yahishuriye ijambo ryayo n'ukugomba? Ni ubwoko bwayo, abahanuzi n'abakozi bayo. Muri ino minsi twagiriwe ubuntu bwo kuba muri ivyo. Ni bande ku bw'ubuntu bw'Imana bahishuriye ukugomba kw'Imana? Turavuga tuti Mwami, nka Mose, nimba nagiye ubuntu mu nyonga, nureke menye inzira zawe. Tukatura ko Imana yamenyesheje inzira zayo Mose n'abana ba Isirayeli n'igikorwa cyabo. Uno munsi nimba nuvuga ko Imana yamenyesheje mwene data Branham inzira zayo muri ino minsi no mu ishengero, uno munsi izoreka tubone ibikorwa byayo. Sinzoba ndengeje, sinzoba ngiye kure. Imana iminsi yose ikoresha abahanuzi kugira ngo ihishure ijambo ryayo. Aho rero Imana ikoresha, ihamagara ubwoko ngo busohoke, ngo buje munsi y'ijambo ry'Imana, munsi y'uburinzi bw'amaraso, kugira ngo ibyo bibiri, ubwoko n'isezerano, ubwoko n'igitabo cy'isezerano, bibe munsi y'amaraso amwe, kugira ngo abo abizeye n'ibiri mu masezerano ibyo bimwe bigira ubumwe. Aleluya! Iryo ni ryo banga ry'Imana, ko ijambo mu ishengero uno munsi ryambara umubiri, maze amasezerano kubwo isezerano kubw'ishengero asohoze. Nimba bitaramera gutyo, Imana ibiduhe muri rino joro. Ibyo sinabyibaza mu buryo buciye bugufi, oya, ni mu bwina bw'umutima wanje. Isaha y'Imana ngiyo iri hano. Umwami aragomba kwiha ubwiza, umwami aragomba kwigaragaza, kwihishurane wa wundi nyine. Muri we nta guhinduka birimo. Twakira ibyo mu kwizera. Reka mu buryo bwihuse nsomye ibindi byanditswe, bibiri cyangwa bitatu. Luka 18, yagomba kuvuga Luka 22 guhera ku murongo wa 14. Luc 22 du verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table. Igihe gishitse aricara ngo arye, kandi intumwa nazo zicarana nawe. Arababwira ati, kwifuza nifuje cyane gusangira namwe ibya Pasika ntarababazwa. Ndababwire sinzokongera kuyijyako kugeza aho izoshikira ubwami bw'Imana. Yabira igikombe agishimira Imana, arababarira ati, mwabire iki mu gihe sangire, kuko mbabwira yuko uhereye none ntazokongera kunywa ku nzabibu kugeza aho ubwami bw'Imana buzozira. Yabira umutsima awushimira Imana, arawumanyura, arawubaha, arababwira ati, uyu ni umubiri wanje ubatangiwe, murakora mutya kugira ngo kibe icibutso canje. N'igikombe akigenza atyo. Bahejeje kurya, arababwira ati, igikombe ni isezerano risha ryo mu maraso yanje abaviriye. Mu gikombe hariyo amaraso. Amaraso yiwe yari akiri mu mitsi yiwe, hari imbere ya Golgota. Ariko igikombe cyerekana mbere amaraso yiwe, ayo yari yatanze.
hanyuma dans 1 Corinthiens chapitre 10, muri Korinto ba mbere igice cya 10 ces versets que nous sont connus depuis. ni amajambo tuzi twese ab'i Korinto ba mbere 10 guhera ku murongo wa 16. Que nous bénissons igikombe c'umuhezagiro ico duhezagira mbega siko gusangira amaraso ya Kristo, umutsima tumanyagura siko gusangira umubiri wa Kristo, nk'uko uwo mutsima ari umwe twebwe nabo turi benshi turi umubiri umwe kuko twese dusangira umutsima umwe. Mbega amajambo meza aha, kandi no gusangira n'Imana, ibi kandi munsi y'amaraso y'umwagazi, munsi y'amaraso niho twashizwe. Igikombe c'umuhezagiro, igikombe c'umuhezagiro, igikombe c'umuhezagiro ico duhezagira ni igikombe duhezagira, igikombe c'umuhezagiro. Icyo gikombe kimaze guhezagirwa, Imana yarahezagiye ingaburo, umwami niwe yitanguje, niwe yashizeho, dufise umugabane w'uwo mugisha. Igikombe cahezagiwe, haleluya. Umuvumo warahinduwe nk'umugisha. Ibyo byabereye Golgota. Mwami yaranyoye ku gikombe c'imibabaro, yaravuze asenga ati nimba bishoboka igikombe kindengana, ariko nticagiye kure yiwe, ariko kugira ngo kije kure yacu niwe cagiye hafi. Yarikoreye umuvumo wose uno munsi. Icyo dufise ni mu gikombe c'umugisha, icyo duhezagira kubwa bahezagiwe n'umwami. Mwizere uno munsi, amen, mwizere ko umuvumo watuvuye ko, maze ko turi babandi bahabwa ubuntu n'Imana, bahezagiwe n'Imana. Amen yanyu ntiyabaye nini, nta no mwijuru ntibayumvise. Ibyo bitunyengetere mu bwina bwacu muri jewe uno mugoroba. Imana igomba kuduhishurira Golgota ku bwa mpwemu yera, iheraheza ibyo tugerageza gupfundapfundika byose, iduhishurira agakiza kuzuye n'ubutumwa bwuzuye n'ubwuntu bw'Imana. Ibyo bintu ibitwereke mu buryo bwuzuye nk'uko bitigeze kubaho. Tuve mu busho bwacu n'ibyo twirega byose n'ibituturubitse, dusohoke muri ibyo byose, tuje ahantu ho mu ijuru. Umuvumo waratuvuye ko, wavuye kuri bene data na bashiki banje. Dufise umugisha wuzuye, duhezagira igikombe n'umukate n'ababifata ko byose. Ndababaza, mbega Imana yadukuye ko umuvumo, Kristo yabaye umuvumo kuri twebwe? Mbega yarikoreye ibyaha byacu? Mbega yoba yaragarukanye umuntu ikamukura mu kugwa? Ubwo n'ubwina bw'ubutumwa bwiza. Nimba uno munsi dukora umunsi mukuru w'ingaburo, tugafata ku icyo gikombe cahezagiwe, vuga mu mutima wati, Mana, ese ingene ndagushimira, ingene wakuyeho umuvumo muri kuri jewe, ukaba warampezagiye umugisha w'Imana. Amosozi y'amashimwe araseseka, umunezero wuzura umutima ku bwa mpwemu yera abikoze. Amasengesho aduge gushika ku ntebe y'Imana. Igikombe c'umuhezagiro, ico duhezagira, mbega si ubumwe mu maraso ya Kristo? Ubumwe hamwe n'abandi bose bari munsi y'amaraso. Ivyo niko gusangira kwa mpwemu munsi y'amaraso. Mwene data Branham, ubutumwa bwiza, ikimenyetso yavuze iki? Ubuzima bw'igikoko icyo kera cyatanzwe ko ikimazi ntibwagaruka ku watanze ikimazi, kuko umwe yari afise ubuzima bw'umuntu, uwundi ubuzima bw'igikoko. Ariko aravuga uno munsi ati, igihe umwagazi w'Imana yamenye amaraso yiwe, mpwemu wiwe yaciye avamo, kugira ngo agaruke kuri babandi bose, babandi amaraso yari yarasesekeye. Aho rero
les trois choses. dufise ibintu La parole, bitatu le ijambo sang et l'esprit. amaraso na mpemu Et alors nous tenons aho rero tuba dufise tuba turihagaze imbere y'imana irréprochable, tutaregwa sans condamnation. Là, Satan peut Atagu- accuser lui toujours comme il veut. Mais tsindanishwa umugwanizi yoshobora no kuja kuturega mbere nta nico afise aturega umunsi umwe niwe azokwicara wa murezi niwe azoba aregwa tout sera aussi fini pour lui. bizoba byaherangiye kuri Nous, en we tant qu'enfants de Dieu, twe nk'abana b'imana nous nous tenons purifiés et sanctifiés. turejejwe turogejwe imbere y'imana yera imbere y'imana murashobora kwizera ibyo On amen voit par Golgotha. imana itubonera muri gorogota yaba bitari bimeze On uko doit tous aller repartir à la maison. twese Mais two la foi kwitahuka imuhira ariko ukwizera mbega turabona yuko ukwizera commence guhera et met fin à notre réflexion humaine. guheza ibyiyumviro by'umuntu Humaine tourne. ibyiyumviro by'umuntu byama bizunguruka bikazunguruka iminsi yose imbere nk'idisike izunguruka igatera igahera On ne peut même pas l'entendre. mbere ushobora no kubyumva Ne mettez plus votre propre disque. Il est rayé. iyo disike yanyu muyikure muyijugunye maze twemere hazunguruka iby'imana yaduhaye mu kwizera duheshe icyubahiro imana kubwo kwizera muzobona igice gikoreka Vous pourrez vous attendre. murashobora kurindira Demain, yuko des témoignages. ejo haba intahe zumvikana Déjà ce soir, de ce que mbere no kuno mugoroba zisha Pas zumvikana ce que par la atari force cyo de Dieu. kubwo kwizera duheshe icyubahiro imana C'est- ibyumviro byacu Amen. by'umuntu Vont tourne birazunguruka bikazunguruka bikaguma bizunguruka hahandi pas avec nous, mais avec les autres. si kuri twe gusa hamwe n'abandi ariko mu mana Nous venons dans le repos de Dieu. nitwaza mu buruhukiro bw'imana ndababwira bihuye n'ibyanditswe hariho uburuhukiro mu bwoko bw'imana mu bwoko bw'imana buriho uno munsi ni mu bwo buruhukiro bw'imana niho imana yadushize Le temps igihe est très passé rapidement. kirihuta J'ai besoin encore. ndakeneye gusoma ijambo mu gice cya 11 que celle de 1 Corinthiens 10, verset 16. Ici, Paul, dans 1 Corinthiens 11, verset 23. muri Korinto wa mbere Seigneur, ce que je 11 23 ngo ibyo nawe n'umwami nibyo nabigishije aho il est adressé à tous les autres. abwira benshi ngo umwe wese yisuzume hanyuma rye Je n'ai pas le droit de sifise dire uburenganzira bwo kuvuga que ngo chacun s'examine lui-même umwe wese niyisuzume et qu'il ne mange pas. hanyuma ntarye oya ibyanditswe byera bivuga ngo Je vais au moins lire cette écriture. ndagomba gusoma icyo cyanditswe kugira ngo mumenye ko ariko cyanditswe Qui peut nous donner le verset rapidement? ninde ashobora kumpa umurongo byihuta Verset 28. 11:28 ariko umuntu wese yibaze uko ameze abone kurya kuri uwo mutsima no kunywera kuri ico gikombe amen ntihavuga ngo umwe wese yisuzume ubwiwe hanyuma acareka igikombe kirengane n'umutsima Non. oya umwe wese yisuzume ace bugufi aze imbere y'umwami nk'uko ari wenyine yisuzume Par un examen qui vient des Écritures. Et ensuite, nous regardons le Seigneur. yisuzume arabe ku mwami arabe ku mwagazi wamenywe wakerewe Résigné dans l'incrédulité. ariko ntagume mu kutizera ariko aje mu kwizera Acceptez Golgotha. mwemere gorogota mubone gorogota mubone icyo cyo gorogota by'ukuri mubone yuko ari ukuzura n'imana byasohoye ubuntu n'imbabazi twahawe n'imana nitwisuzuma twebwe tukabona harimo ikintu tukizane umwami Et je le dis cela. ndabivuze ibyo hagati yacu mbere Si nous demandons à nitwabaza Dieu imana qu'il puisse nous pardonner ngo aujourd'hui, iduhare uno munsi ça nous pouvons ivyo le faire. turashobora kubikora Dans la profondeur de notre cœur, il y a une voix qui nous mu dit bwina mon bw'umutima fils, wacu hariho ijwi rivuga ngo muhungu je t'ai wanjye pardonné mukobwa wanje naraguhariye quand je mourus à Golgotha. igihe napfira igorogota Mais nous venons au Seigneur. ariko tuza ku Nous mwami nous sentons coupables. kuko twumva ko Nous dutsinzwe disons Seigneur, pardonne-moi. tukavuga tuti mwami tugirire imbabazi umwe n'uwundi kandi tukamubwira tuti mbara mwene data mbara mwe mushike wanje umuntu Viens wese ainsi à Dieu. aza kutyo ku mana arashobora gusubira inyuma akamenya yuko Le pardon imbabazi pour lequel je demande izo sabye no munsi n'umutima wanje wose imana imaze kuzimpa muri kristo k'umusaraba ariko imana iturongora na mwemu yera mu kwihana et nous le confessons devant lui. tukihana imbere yiwe tukavuga tuti Aujourd'hui, uno nous munsi nous pardonner. utubabarire
Et après que nous avons reçu nyuma la y'uko par la foi, tuba turonse ubushizi bw'amanga bwo kwizera tugaca turaba où cela a eu lieu. ahantu Pardon, byabereye ahabereye imbabazi tukavuga tuti mwami tu l'as fait. warabikoze Loué. ntihashimwe izina ryawe Que ryera ce soir, uno mugoroba pas un seul cœur ntihaba umutima umwe wo utizera, umutima mubi wokekeranya usigara inyuma mu kutizera no mu gukomantaza umutima. Ntidukomantaze umutima, ntihagire umutima n'umwe utizera. Hano hari igitabo cy'isezerano, hari ubwoko bw'isezerano rishasha, no mu ngaburo imibabaro, urupfu n'amaraso y'isezerano rishasha turabyerekwa. Igikombe duhezagira mbega si ukusangira mu maraso ya Kristo. hariyo abantu ku bw'amaraso ya Kristo bacunguwe, babohotse, bakijijwe, bafise ubumwe bwa mwemu hamwe n'Imana, kandi bafatanije bamwe n'abandi. Mwirizera ibyo? Amen. Dufatanije bamwe n'abandi, turafatanya. Nimba hari ikintu kitugora, ibice, nimba hari ikintu twavuga kitugora, icyo kigomba kuzuzwa, kigomba gusubizwaho neza. Bamwe n'abandi bagomba kugira imvugo itumbereye, imvugo y'Imana, imvugo ya mwemu. Nimba tuvuga ibyo Imana yavuze, misi yose tuzaba turi mu ruhagararo rwiza, tuvuga imvugo imwe. Ndazi ko Imana ari hiri, yamaze kuduhezagira. Kuno mugoroba yakuye igihuzu yasuye kugikura, kandi mu maso hacu yatwemeye turaraba hera cyane. Amaraso avuga ibyo kuzura n'Imana n'imbabazi, akavuga cyane gusumba aya abiri. Byose byarasubijwe kugiragwa neza ku bw'amaraso y'umwagazi igorogota. Nihashimwe, hashigwe hejuru izina ry'umwami. Amen. Turahaguruka. Nk'uko ndi ataco mfise muri jewe kiretse versé pour moi et ta voix qui m'appelle kuri wewe mwagazi w'Imana niho nje ndaje. turunamika umwanya imitwe yacu. Mwene data mukundwa, mwene data mushiki wanjye, ku musozi, ubutumwa bwo ku musozi, ubusuma bwo ku musozi, umwami yaravuze ngo udashoboye guharira, nimutaharira abandi ibyaha byabo, na data wo mu ijuru ntazobaharira ibyaha byanyu. Turagomba nimba twibuka umuntu cyangwa tukibaza yuko umuntu yatugiriye nabi, tugomba kureka ngo icyo cyiyumviro tugigume ko, ariko tuvuge tuti mwami, kuko wangiriye imbabazi, nanje ndahariye mushiki wanjye, ndahariye burundu mwene data, ndamuhariye burundu, ndibagiye. Wibagire, Imana iminsi yose ntiyama izana ibintu bya kera. Imana ntibikora uko, no kutizera kubikora, ugukekeranya n'ibintu byose bijanye n'ivyo bikwega ivyo. Uno munsi turagomba kuronka imbabazi z'Imana zuzuye, duhariranire bamwe n'abandi mu buryo bwuzuye. Ntimugire umugabane nimba udashobora guharira mu buryo bwuzuye. Imana ni Imana yera. Turisuzuma, turagomba kurya, ariko ntitugomba gusimba ibitsitaza, ariko turagomba kubyoza, tubitunganye,
tubitunganye et demander au Seigneur sa force et sa grâce. dusabe umwami inkomezi ziwe n'ubuntu bwiwe duhariranire bamwe n'abandi Comme Dieu nous a pardonné, nk'uko imana yaduhariye muri kristo ntihagire na kimwe gisigara mu byiyumviro byacu qui de tout son umuntu cœur n'umutima we wose ashobora kubwira ibyo imana sans en faire une caverne de voleurs. Celui-là Dieu le bénira. ntagire isenga ry'abambuzi ubuzima bwiwe uwo imana izomuhezaga imigisha yose iri ahera cyane muri yesu kristo no munsi imana yabidusaba yabidutegeka no munsi ingaburo Soit une bénédiction ibe de Dieu. umugisha w'imana ku bwacu kuri umwe we wese Chacun, comme jamais auparavant, nk'uko bitigeze kubaho fraîchement ukundi gusha bibe bizima mu nkomezi nyinshi mu buryo bushasha bw'itoto ry'inkomezi comprendre au sérieux ce que la parole de Dieu nous dit. Elle nous dit dufatire imana ku ijambo ngo twisuzume ubwacu nimba wibaza yuko nimba wibaza ko hari umuntu ugifise icyo mupfa nawe parle parle-en avec ton Dieu. Et si tu peux pas répondre, vugana n'imana yawe nimba udashobora gutunganya ibyo no munsi tu promets au Seigneur de le usezeranira imana kuzobitunganya mu gihe gikurikira promettre dans la prière. Aide-moi à régler uvuga cela. uti mfasha ndabitunganye maze amusozi muraraba araza gukoroka araza kukwihana mwe mu imana aratwegera Et alors la maze rero ubumwe ku bw'amaraso ya kristo ubumwe bwa mpemu parmi ceux hagati ya babandi bari munsi y'amaraso et sont conduits par l'Esprit barongowe na de Dieu. mpemu w'imana Aujourd'hui, le Seigneur veut se no manifester. munsi umwami aragomba kugaragara turaririmba ako karirimbo nk'uko ndi ataco nzanye Et pendant ce temps, muri nous ico mettons gihe cela, nous mettons notre vie en ordre. ubuzima bwacu Dieu. tubutunganye imbere y'imana yacu C'est non ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Je viens. ndaje Continue à nous bénir. ubandanye Ta parole kuduhezagire encore plus. ijambo ryawe ribandanye kuzanwa mu mitima yacu mbere n'ubgukozanya ibirenge turabigusabye mu izina rya yesu kirisito amen Donc volontairement, j'ai pas regardé à l'heure. sinarabye ku isaha Je voudrais nabigize nkana vous conseiller de faire la même chose. nagomba kubasaba mukore ico kimwe Nous nous sentons bien turiyumva neza dans la présence de Dieu. mu nyonga y'imana Et nous sommes reconnaissants au Seigneur. dufise amashimwe ku mwami Nous ne voulons pas continuer tugomba kubandanya à laisser la place à ngo nos réflexions et turekere à aller dans les ikibanza ibyiyumviro byacu mu kutizera ariko twemere iby'imana yavuze tubyatore n'umunwa wacu nta kindi twokora kiretse que l'une d'elles gukora kimwe muri ibyo bibiri deux chaises en même temps. nitwo kwicara ku ntebe zibiri igihe kimwe twoba dufise ibintu bibiri ubuzima bubiri oya turakeneye kwizera nimba turabizera ntitwizere twoba turi iki ukaba uri uwizera utizera nimba turi abizera ntitwizere nk'uko ibyanditswe bivuga ibyo byo ari biki C'est une foi ukwizera qui passe à côté de Dieu. kuba ari ukwizera guca iruhande y'imana n'ijambo ryayo kuba ari ukwizera L'affliction, k'umubabaro c'est terrible. Mais ibyo biteye ubwoba ariko kwizera yesu kirisito ni umugisha watsinze isi kandi uko kwizera turagomba toute la place. kuguha ikibanza cyose tuvuge gusa mu kwizera kugira ngo tunezererwe imana yacu imaze gukora ibintu byose ku mukundwa wayo umugeni umukwe by'ukuri yakoze ibintu byose byari bikeneye À lui, nous voulons apporter la niwe tugomba reconnaissance. kuzanira Nous amashimwe voulons lire des écritures turasoma ibyanditswe bibiri qui parlent, bivuga traitent le bivuga lavage des pieds. gukozanya ibirenge Vous savez, j'étais croyant depuis longtemps. murazi nizeye guhera kera Seulement parfois, ariko rimwe na rimwe quasiment après la guerre, nyuma y'intambara dans l'Assemblée de Dieu, j'ai fêté le souper. niho nakoze ingaburo mu ishengero ry'imana J'étais dans leur conférence. nari mu ikoraniro ryabo Alors, dans les
églises ariko plein d'évangiles, nous ne l'avons pas mu lu. mashengero y'ubutumwa bwiza bwuzuye ntitwabikora mu gihe nari mu ikoraniro rya mwene data Branham Avec lui et je ndi kumwe nabo le lavage des pieds. nkora ingaburo yera ni kozanya ibirenge ni guhera uwo munsi niho naciye niyumvira ibintu nk'ibyo D'abord le souper, après le lavage des bwa pieds. mbere J'avais pas d'autre choix. ingaburo duhejeje kozanya hanyuma tukozanya ibirenge naguma nibaza mbega n'umuntu w'Imana n'umuhanuzi ibyo akora bihuye n'ibyanditswe Et alors je peux, aho rero ndashobora kubabwira j'avais encore un petit combat. nari ngifise intambara yo kurengana Alors je lui ai entendu dire, maze ndamwumva avuga ati umwami a donné trois institutions, yatanze a laissé trois amategeko ibyagezwe bitatu yasigiye ishengero passer outre. udashobora guca iruhande umubatizo w'amazi ingaburo yera n'ikozanya ibirenge igihe nari hano i Krefeld tumaze gutangura Tout de suite, twaciye buno nyene dukora ingaburo dès que cela fut possible, turozanya ibirenge inyuma yo gufata ingaburo igihe cose twarahezagirwa c'est bien. ni Donc, byiza on fait ce que le Seigneur dit iyo ukora ico umwami yavuze et qu'on ne le discute pas. ntubiharire Passant ko outre, guca iruhande il y a assez d'hommes qui hariho abantu benshi mettent de côté par la bashira ku ruhande bakagira ibihari par leur concept. ibintu bitabamerera neza bakavuga ibyo biri mu mutwe yabo womenga bimeze neza ariko biba biri mu mutima niba biri mu mutwe mu mutima Qui est juste et rien d'autre. ijambo niryo ry'ukuri nta n'ikindi mu mutima w'uwizera hari ijambo ry'Imana turagomba kubere data bose n'abashiki Pas bacu faire de mal. ntihagire ikintu kibi Avec les bakora Écritures, on peut aussi faire de mal. murazi ko no mu byanditswe mu gukora ibintu bibi Cela n'a pas le droit d'être. ukabikorera uwundi ibyo ntibyagomba kubaho Assez de temps kenshi twagize pour se reconnaître là. L'importance. Et s'il y a umuntu agomba kumenya ko hano hariho mwene data mushiki wacu ari kumwe natwe akeneye umwanya nafata uwo mwanya wiwe personne ici ntihagire umuntu hano sont obligés yumva ategetswe de faire quelque chose. gukora ikintu Si niba nous nous laissons conduire par tworeka tukarongorwa na mpemu yera ce qu'il disait, aho rero tuca dukora icyo yavuze ariko igihe un homme ne peut pas le déterminer. umuntu ntashobora kugishinga umwe wese agomba guhabwa igihe n'Imana Que cela aura lieu. ibyo ndizera ko bizomera gutyo mu butumwa bwiza De Jean chapitre bwa 13, Yohana Seigneur, 13 umwami relation ku bijanye le souper n'ingaburo a établi le yatanguje gukozanya ibirenge amaze koza ibirenge ni muri Yohana 13 partir du verset 4. guhera ku murongo wa 4 Il se leva du souper de sa place. En allemand, il se leva du souper de sa place. ava hasi mu iriro akura umutamana yabira icambazo Saigneux. arakenyera Ensuite, il versa de yabira araheza asuka amazi mu mubehi atangura koza ibirenge by'abigishwa et à les no essuyer kubihanaguza icambazo akenyeje il était saint. Il vint donc à nuko Simon ashikira Pierre kuri Simoni Petero et Pierre lui nawe dit, aramubaza ati mugenzi Seigneur, ni wowe unyoza ibirenge lavera les pieds. Jésus lui répondit, Yesu aramwishura ati ico jewe ndiko ndakora tu ne comprends pas wewe maintenant, nturi bubikimenye ubu mais ariko uzokimenya hanyuma bientôt. amen Pierre, Petero aramubwira non, ati jamais ntaho uzokwigera tu me laveras les unyoza ibirenge Jésus gushitsa lui ibihe répondit, byose si Yesu je ne te aramwishura lave, ati tu n'auras point de nintakoza part. ntaho tuzoba duhuriye Simon Pierre lui dit, Simoni Seigneur, Petero aramwishura ati mugenzi non seulement les pieds alors, ntugarukirize ku birenge gusa et la tête. ariko ushikane ku maboko no ku Jésus mutwe lui dit, Yesu aramwishura celui qui est baigné ati uwari yiyuhagiye nta kindi agomba atari pour être koga ibirenge entièrement pur. kuko aba akeye mu mubiri wose Je voudrais ici m'arrêter. nagomba hano guhagarara gato
Cette expression nous est connue particulièrement. ya majambo turazi neza na neza cyane cyane hano haravuzwe Mais ngo encore, non seulement les pieds, mais encore ati les atari mains et la gusa tête. ibirenge ariko n'amaboko Mais la relation n'umutwe ici, la liaison ici, le ariko contexte dans ubumwe lequel cette hajya parole est ano majambo yanditswe écrite, ce n'était pas Jacques ntiyari yakobo qui voulait laver la tête de Pierre, siwe yagomba c'était le koza Seigneur umutwe wa petero aha yari à umwami qui cela a été demandé. ni umwami yabajijwe Mais encore ngo les mains, toi, si Seigneur, ibiganza lave-moi ibirenge gusa ariko unyoze n'amaboko n'umutwe ni les mains, twe ntidukeneye kozanya amaboko n'imitwe twategetswe gusa nous laver les kozanya pieds. ibirenge hamwe n'abandi nk'uko umwami yabikoze Je continue à lire. ndabandanya gusoma guhera ku murongo wa 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il nuko yajeje prit kuboza ibirenge ses vêtements, yabira umutamana wiwe yongera kwicara il se remit à table et leur dit, arababaza comprenez-vous ati mbega muramenye ico mbagiriye vous m'appelez munyita maître, mwigisha na sobuja Seigneur, et vous dites munyita bien, mwigisha na sobuja kandi mubivuga ko je kuko ariko le ndi suis réellement. kuko ariko Si ndi donc nuko rero ko jewe je vous ai lavé les mbogeje pieds, moi, le ibirenge Seigneur, ndi votre maître, sobuja n'umwigisha vous devez namwe aussi mukwiye vous laver les kozanya pieds, ibirenge obligé de vous laver murategetswe les namwe les kozanya ibirenge bamwe n'abandi vous devez aussi. mutegerezwa Ce mutegerezwa n'est même pas, c'est comme une obligation. ni C'est même pas quelque itegeko chose si n'ikintu ushobora gukora ugombye oya mutegerezwa ni itegeko aussi vous lavez les pieds les uns kozanya ibirenge car je vous ai donné kuko un mbahaye exemple, akarorero verset 15, afin que vous kuko mbahaye akarorero kugira ngo nk'uko jewe mbagiriye abe ariko namwe mugira en vérité je vous ni le ukuri dis, n'ukuri le ndababwire Seigneur umushumba ntaruta shebuja kandi n'intumwa le serviteur ntiruta n'est pas plus grand que son uwayitumye Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, nimwamenya ibyo muzoba muhiriwe nimwabikora béni êtes-vous pourvu que vous les pratiquiez. nimwabikora Vous êtes bénis pourvu que vous les muzoba muhiriwe nimwabikora Nous le savons maintenant et nous voulons le ubu rero faire. turabizi kandi turagomba kubikora twarabimenye tugomba kubikora Ce sujet dans son épître, Paul pawulo adressé à yafashe Timothée, icyo cigwa mu cete yabwiye timoteyo aravuga hano mu buryo buciye bugufi il appelle cela là-bas hano abyita hamwe avec les sœurs. na bashiki bacu Donc, elles sont incluses dans cette pratique. bashigwa nabo muri kino Parfois, gikorwa cela semble être rimwe na simple. rimwe umenga Frère Branham, mwene data Branham cyangwa ijambo ry'Imana uwo menga baragwanya ibi bintu mbega yavuze ngo si kubera afise urukundo rw'Imana muri jewe nicyo gituma mvuga ibintu byose nicyo gituma mvuga ibintu byose kugira ndabafashe nimba twaratahuye ibyo rero ibyo bibi byacu bibe iby'ineza yacu hano ku murongo wa 10 timoteyo wa mbere 5:10 handikwe ushimirwa ibikorwa byiza namba yararera abana namba yaratanga indaro yaroza ibirenge by'abera yarafasha abababaye yarashishikara gukurikira ibikorwa byiza byose turagomba gukora ibyo umwami yadutegetse ntitubaze ngo kubera iki twoca dutangurira ku mubatizo w'amazi mbega twogera hehe tubaza ngo kubera iki oya ntituvuge ngo kubera iki dutangurire ahubwo gukora gushyira mu ngiro umwami Yesu yatanguye gukora ibyo byose kwigisha no gukora no kwigisha twebwe nta mahirwe natwe tugomba gukora ibyo bibiri
dukore ibyo umwami yavuze kandi twigishe. Umwami ntiyigeze asaba ikintu gikomeye. Nimba umuntu yovuga ati rero kumwogereza ibirato, kumusigira isiraje ibirato byo ari cyo kimoya. Uno munsi naho amabarabara yo ari meza nk'uko yari ari kera, reka nababwira ikintu kimwe. Ibirenge by'abari hariya mu burasirazuba byaba biri bari bafise isandare gusa, nta birato byugaye bari bafise nk'uko biri uno munsi. Ibirenge byabo byari ahantu heza nk'uko bigusumba iby'iwacu. Reka tureke kurondera ibintu ibyo kwiregura, turondere ukugomba kw'Imana ngo muzoba muhiriwe nimwabikora. Turagomba kuba abahiriwe, abahezagiwe, kandi muri ivyo ni uko dushobora gukora ibyo umwami ategetse byose n'umutima wacu wose, kugira ngo umugisha w'Imana ube kuri twebwe. Mbega murashobora kwizera amajambo yose y'Imana na amina ivuye mu mutima mukabyemera? Ni ijambo ry'Imana, icyanditswe cyose cyahumetswe n'Imana kiriho ngo kitwigishe, kandi turemera ko tukigishwa, niko byanditswe ngo bazoba bose abigishijwe n'Imana. Nimba umwigisha yoza akigisha, undi mwigisha akigisha ukundi, ariko iyo twigishijwe n'Imana, aho rero twese tuba twigishijwe mu buryo bumwe, turi munsi y'umutwe umwe, Yesu, ukwizera kumwe, umubatizo umwe, ukwizera kumwe. Aho rero ubwo bumwe bw'Imana buca buza nk'uko twabivuze mu kanya, ku bw'isezerano rishasha. Ubwoko bw'Imana n'igitabo cy'Imana n'amasezerano y'Imana, twese tuba twunzwe muri ubwo bumwe bw'Imana. Data wowe muri jewe, naje muri bo, kugira ngo twese tube umwe. Uko niko dushaka ko muri mpemu tuzigama ubwo bumwe bwo muri mpemu. Ndizera ko Imana yakoze ibihambaye kuno mugoroba. Ukuba kwayo hano kurafadika muri kino cumba. Mpemu w'Imana yakoze, nihashimwe, hashigwe hejuru izina ry'umwami. Turahaguruka kandi bw'amasengesho, abashiki bacu baraca bamanuka, hanyuma bene data baca baguma hano. Mwene data Rose urasenga. Mana yizigiwe, turagushimiye kandi ko dushobora gushira mu ngiro rino jambo, kuko ijambo ryawe ni ego kandi ni amina. Mwana uduhe twese ubuntu, dushobore kwemera ibyo tudatidodomba, tutongeye ku ikintu, dushobore kubikora kuko wabitegetse. Kubw'ibyo ushimwe, ushigwe hejuru izina ryawe. Amen, amen, amen.